promotion kuri decoder DTT decoder isanzwe ifise antenne isanzwe kwa twigurisha 50, ubu twigurisha 45 isanzwe ifise bouquet atatu, hariho bouquet basique na bouquet classique na bouquet unique. Umunywanyi yarasanzwe afise bouquet basique akagura amezi 2 tuca tumuha uruhusha rwo kuraba amashene ya bouquet classique. Warasanzwe afise ari ha bouquet classique nawe tuca tumuha akaraba bouquet unique. Warasanzwe ari ha bouquet unique nawe tukaba tumwongerana n'imisi 10 uri kuraba imisi 60 acara imisi 70. Ku basanzwe bafise decoder satellitaire n'ijya ifise parabole isanzwe igugwa 65, ubu twigusha 50. Hama ikaba ifise amabuke 4, hariho bouquet nova na bouquet smart na bouquet super na bouquet max. Nukuvuga urishe bouquet nova, wahora uriha bouquet nova ukariha amezi 2 tuca tuguha ukaraba bouquet smart. Hama uriha bouquet smart urubona bouquet super. Hama wahora uriha bouquet super ucubona bouquet max plus 10 jours. Coupe du monde ya murazi kwizotangura tariki 20. Iyo televiziyo nkuru y'igihugu izokwerekana umupira kuri chaîne yabo ya kabiri kuri platform ya Star Times. Babandi basanzwe bafise ya decoder amwe ya Aide de la Chine bazoyibona bashikiye kuri bouquet nova. Iyo bouquet nova nayo igugwa 5,000 gusa. Bisigura ko umurundi wari we wese yifuza kubona kombe kizobera muri Qatar azobona aciye kuri RTNB 2. Hama ikindi twari dufise tubamenyesha ni ama television. Turafise television za 32 pouces, turafise television za 43 pouces, turafise television za 50 pouces, turafise n'ama television manini arenga ngaho onye. Bisigura ko twazishize muri promotion abazifuza zimwe z'ubwoko za LG, Samsung, Star, izo zose twazifise ngahanye muri Star Times.